Uwa mbere muri abo bakozi bishirahamwe World Vision bafungiwe mu gasho ka parike y'intara ya Kirundo mu buryo budatahuritse neza ni Simon Pierre Ntirampeba arongoye umugambi nkuriza mu ntara za Kirundo, Muyinga na Cankuzo hamwe na Jean de Dieu Nemerimana ajejwe ibijanye no kurwanya indwara ziterwa no gufungura nabi muri uwo mugambi nyene mu ntara ya Kirundo. Uwo mugambi nkuriza w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu usanzwe ushirwa mu ngiro n'amashirahamwe yo mu gihugu na mpuzamakungu mu bijanye no guhimiriza mu kurwanya indwara ziterwa no gufungura nabi ku bana, abakenyezi bibungenze hamwe n'abonsa. Amasoko yacu muri bamwe mu bacamanza ba parike ya Kirundo amenyesha ko umushikiriza manza wa Republika aho mu Kirundo yagiriza abo bakozi ba World Vision kwiba ifumbire. Umwe mu bacamanza ba parike ya Kirundo aravyigana. Umucamanza wo muri sentare ya Kirundo ngomba gushikiriza amabi akorwa n'umushikiriza manza wa Republika Ndemeye Jean Claude ngaha kuri parike ya Kirundo. Akarorero notanga n'akabakozi babiri ba World Vision bafunzwe ngaha muri sentare ya Kirundo. Umwe witwa Ntirampeba Simon Pierre akaba yafashwe ku igenekerezo rya 21 Ruhuhuma, n'undi yitwa Nemerimana Jean de Dieu akaba yafashwe ku igenekerezo rya 27 Ruhuhuma uyu mwaka. Abo rero bafungwa ko ari babiri, idosiye yabo procureur yazanye muri sentare ibagiriza yuko ari abasuma rukomvya, mu Gifaransa tubyita vol qualifié, niko iyo dosiye yanditseko. Bavuga yuko baba barivye ifumbire bayijana mu yindi ntara. Ivyagirizwa abo bakozi ba World Vision ntibigira ishingiro nk'uko bibandanya bivugwa n'amasoko yacu. Ni mu gihe uwo mwavu w'ikizungu wakiriwe na World Vision mu Kirundo uraheza urungikwa mu ntara ya Muyinga. Dutohoje muri chambre de conseil twasanze iyo fumbire bagirizwa niyo mugambi nkuriza uriko arangurirwa ngaha mu ntara yacu ya Kirundo. Iyo fumbire rero nk'uko tubibona ku mpapuro zose yabe mu bubiko bwa Fome ya Kirundo, hanyuma ikijanwa mu bubiko bw'ishirahamwe World Vision iri Muyinga igasogwe mu kurindira yuko iyo fumbire igenda gutangwa mu banyagihugu. Abo bafungwa bavuga yuko kubera bari muri pression ya Fomi mu Kirundo baciye bashima kuyikuraho hakiri kare kugira bayijane mu bubiko, kuko World Vision mu Kirundo atana hamwe bafise ububiko bwabo. Abakurikiranira hafi iyo dosiye bavuga ko badatahura neza igipfunze abo bakozi bishirahamwe World Vision, bagakeka ko umushikiriza manza wa Republika mu Kirundo yoba afise ibindi agamije. Kiko turabe iyo dosiye ntitwumva ingene bokwagirizwa ubusuma mu gihe iyo fumbire yagiye mu bubiko bw'ishirahamwe rizwi neza n'amategeko kandi rifise abarirongora ku rwego rwo hejuru, kandi bemeza neza yuko ubwo bubiko ari bwabo n'iyo fumbire ari iwabo kandi aribo bategetse yuko tegerezwa kuja muri ubwo bubiko bwa Muyinga. Ntitwumva ingene abo bakozi babiri ba World Vision bobandanya bafunzwe kandi batarigera barengukishwa imbere y'ubutungane, kaje rutera amakenga mu gihe uyo mushikiriza manza wa Republika dusanzwe tumuzi cane gose ngaha mu Kirundo yuko ari umuntu akunda kurya ibiturire cane gose. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Jean Claude Ndemeye umushikiriza manza wa Republika mu Kirundo, ariko akaba atitavye telefone yiwe ngendanwa. Mu makuru yacu azokurikira tuzobabwira ibijanye n'uburyo bwo kwaka amafaranga abanyagihugu bukorwa mu kibiri na bamwe mu bategetsi bo mu ntara ya Kirundo. Muri bo hakavugwamwo umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara Jean Claude Ndemeye.